bamwe mu barundi baba mu mahanga baramaze gutahura ko intererano yabo mu guteza imbere igihugu cabibarutse ari karahara mu ruganda ntibacure. Mashariki TV ibashikana ku mutumba wa Mugerero muri zone Gakungu y'ikomine ya Giharo mu ntara ya Rutana, ahari umugambi w'ubworozi witiriwe Marengo Farms. Uwo nawo ukaba wegukira umurundi aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, asanzwe azwi ku izina rya Girukwishaka Zakari, imvukire yo ku mutumba wa Mugerero. Aho naho tuhasanga ubworozi buteye igomwe bugizwe n'ingurube, imbata, eka mbere n'inka z'ibivyagwa, nk'uko tuvyiganirwa na Coyisavye Boniface asanzwe akurikiranira hafi iryo raro. Mu by'ukuri twatanguje ingurube zitarenga 5, kandi izo ngurube 5 ntitwibaza yuko twoshika kuri umugambi, kuko twatanguriye ahantu ku muhana w'umuntu, na cyane umva 5 ko aba ari nke cyane, ariko tubonye yuko zitera zigwira, bituma rero arondera itongo ryegamiye yaho yarasanzwe afise na itongo ryiwe, acarondera ingene ahongereza aragurira beneho, bituma rero duca twubaka kugeza ubu rero abene gihugu kwaba kubaka izi nyubako mubona ngaha baraharonkeye akarusho kanini cyane, kuko baharonkeye ubuzi butandukanye. Hanyuma no muri iki gikorwa nyene kandi mu by'ukuri abakozi dufise turamaze kuja mu bakozi bashika 18, kandi abo bose n'abahemba ku kwezi. Igituma tuvuga ndetse ko ari n'umugambi w'igihugu yatanguje nk'uko tubivuze ibintu bito cyane, ariko kugeza ubu si nivyo dukekeranya kuri nke nyene tugifise. Ubu turamaze kuronka abaza bagatoramwo nyene, tukagira ati nta kundi reka nubwo tutarakwiza igitigiri twifuza tube turazitanga. Turamaze rero gusohora zitari nyinshi, si nyinshi cyane, ariko turamaze gusohora izishika 34. Turasanganywe ubu bworozi bw'ingurube nibwo buzi imbere cyane, hanyuma yari yimviriye ku nka, nazo nyene yimvira amase yuko byo fatikanya n'ay'ingurube, hanyuma akabandanya. Turafise n'imbata iyo umuntu agomvye kujya kanyama kugira ngo ntarinde kuja kugura ku isoko. Muri ico kiringo rero izo mbata zirahari. Ego nivyo murakozi biriko birarangurirwa ngaha no kurima rero, nkuko twabivuze ko dufise n'abakozi basanzwe bakorera mu ndimo buri munsi. Muri kazoza rero uruhongore Marengo Farms ngo rufise intumbero yo kugwiza akazi ku bene gihugu bo muri iyo micungararo yago. Mu by'ukuri mu ntumbero tubona afise canke dufise ko nk'usanzwe ndi hafi y'ivyo bikorwa, arafise intumbero yo kugwiza zikaba nyinshi ku rugero rushimishije. Hama ica kabiri arafise kuba yorondera ahantu harima bikunze, kugira mwabonye n'inka ahantu ziri amase ashobora kuronka ingene aba ariko arayakoresha. Hanyuma iyindi ntumbero nyamukuru ni ukugwiza akazi nyene, kugira ngo abene gihugu bashishikare kuharonkera akazi. Nico nyamukuru afise, na cyane cyane maze gutangura umugambi ukabona ko utera uja imbere, ivyo umuntu ashishikara kwinjiramwo byo bibaho nyene kugira ngo umugambi wiwe utere uja imbere. Nubwo biruko ngo nta gikorwa kibura intambamyi, ubukene bw'ubuguriro bw'ibifungurwa vy'ibitungwa eka mbere n'imiti ngo biratuma abajejwe iryo yororero bagira ubutame bwinshi. Aho muri Marengo Farms bakabatera kamo abajejwe uburimyi n'ubworozi ko bokora uko bashoboye ngo bashobore kwegereza aborozi bo muri ako karere ubuguriro bw'ibifungurwa vy'ibitungwa n'imiti y'ibitungwa. Mu by'ukuri indya zazo tuzikura kure, tuzikura muri Mutoyi. Uriko uraharura rero ibirometero byo kuva hariya hirya y'Igitego uriko urazana indya ino, tugahura n'amabarabara mabi mu gihe c'imvura, ukazusanga mu kugira ngo zidushikire ngaha biragoye. Izo zose ni ntambamye tubonamwo. Ikindi tubona umengo ntikitworohereje, na cyane cyane ihangiro twashaka gusubira guhindura uko ibitungwa bigenda bihindagurika. Twakenera guhindura yandi maraso tukazana ubundi bwoko, ariko iyo umuntu ashobora kubwumva uzosanga ari hanze y'igihugu. Muri ico gihe rero kugira ngo zidushikire nkino biratugora, mbega twobigenza gute kugira ngo ubwo bwoko bwo mu kindi gihugu bube bwodushikira. Iyo ni intambamye tubona mu by'ukuri, twobona twitore ari nk'abayidutoreye umuti bigakunda. Aha mu minsi itari myinshi mwoza musanga ibintu birutangaha mwabibonye. Mu by'ukuri dusaba abajejwe mu uburimyi n'ubworozi bodufasha bakatuba hafi, bakegerezana cyane cyane aho dushobora kuba twobigurira hafi,
vyodufasha cyane kandi si twebwe twenyine ko hariho n'abandi bene igihugu bato batuzosanga vyakenerwa ko boronka ivyo biryo mu guzusanga bobo n'ubu buryo twebwe dusohora bwo kubikura ahantu hitereye batari bubishobore nayo mpamvu rero bugize ati birashobotse bakatuba hafi byo tubera byiza icy'ubuvuzi twavuga ati imiti iraboneka ariko urugero iboneka ko hirushimishije mu by'ukuri kuko aka karere turimwo nta hantu dushobora kuronka tugurira imiti iyo ari yo yose ikenewe kuko haragera igihe inguru igafatwa ikagwara canke inka ikagwara hagera umuti tukaza dusanga waraheze kuko kugira ngo tuyironke nuko tugira commande tukayigura ibujumbura bibaye vyihuse cyane tukaronka ugiye Igitega tukayimutume Igitega muri ico kiringo rero tutariko turaronka umuntu igacifatwa giturumbuka haragera igihe tuza dusanga uyo muti tutawurose rero kuco twifuza naco nyene mu bishoboka bodufasha mu vy'ukuri imiti igurishirizwa bakatwegereza kandi imiti ikwiye dufasha cyane. Izindi ntambamyi aho muri urwo ruhongore bafise ngo n'ubukene bw'amazi ayo bakoresha ngo barinda kuyatuma abakozi kuyavoma kure. Mwabonye imiringoti ngaha nukuri yari yagerageje iciyumviro bivanye n'umwonga utemba uraha hirya gatoya na cyane cyane yimvira yuko twozoyaduza ariko twisunze aho tugerere canke n'igihe tumaze ngaha turabona yuko bitariko birakunda na cyane cyane uyo mwonga haragera igihe uba nkukamye amazi akagabanuka hanyuma ikigeretse ko murabona ngaha hose uravye munsi nahagaragara yuko hari amazi mugabo ubuhinga bwo kuyimba nyene uzosanga butoroshe canke ngo tubumenye ingene vyogenda hamwe tworonka abahinga bashobora kuba boyimba bakaturosa amazi ico cyo tubera karusho kamwe tutosobanura no gusobanura kuko mu by'ukuri ikibazo cy'amazi nkuko nakivuze uri kurakoresha makinga ku kigo nk'iki mu nka mu ngurube mu by'ukuri usanga ari kibazo gukoropa mwabonye ko amasuku abarimwo muri ico kiringo rero mu by'ukuri byo dufasha cyane hamwe tworonka abahinga bajeje ivy'amazi bakabidufashamwo. Hakizimana Richard asanzwe yakurikiranira hafi amagara y'ivyo bitungwa avuga ko ubworozi bw'ingurube ari ubworozi bwunguka cyane. Abanyamitahe no bahimiriza ko bogihurumbira guko n'igisata igitomoye cyane na cyane mu gihe wagishizemo umutahe wawe inyungu washobora kwironka vyihuse. Jewe ndavye nk'ubuhinga kuvyomenyereye mparuye ukuntu ingurube irondoka n'ukuntu yunguka uko ingurube iravyara hagati y'ibibuguru 18 na 22 ko ngaha zarabivyara hanyuma uciye ushira kw'isoko mu gihe bazigaburiye neza urasanga warose amafaranga kandi atangorana rero nico gituma uharuye uko ingurube yunguka n'inka naho byahurira guko ingurube ivyara kabiri mu mwaka mugabo uciye uraba inka nayo ivyara rimwe mu mwaka rero bibonekana yuko hari itandukaniro rikomeye cyane na cyane mu gihe babishizemwo umutahe kandi ukabikora ubikunze muraza kubona uko ingurube zimwe zagiye zirarondoka n'ukuntu inyungu zagiye ziraboneka. Aranasigura ubwoko bw'imfungurwa zituma ingurube zigira amagara meza zikanakura n'ingoga. Iyi mubona nga bayita biroke niyavukiye nga uko tuzigaburira nako ndabona ko ni ibintu by'ifu bivanze turavangamwo haba harimo ifu y'ibigori turavangamo na sondori turashiramo na ibintu by'ifu y'amagufa turavangamo turuto y'ipampa tugashiramo turuto ibintu bita turuto iva mu mise turuto paramiste harimo n'ibintu dushiramwo by'ama premix bisanzwe biva mu hingure ibivungwa vyazo biroroshe kuronka uretse ko tubikura kure biroroshe kuronka imisanzu aho ziba nk'aha mubona tugira isuku ku munsi kuvuga buri mu gatondo barakuka amasi bakayajana iyo bwirizwa kuca hanyuma bakahakoropa hanyuma bakoza ubwato bw'amazi n'ubwo ziriramwo hanyuma
turashobora gupompa nka kabiri mu ndwi nkuko mubibona nta sazi zifise murabibona dushobora gupompa kabiri mu ndwi. Ingurube rero iyo ifunguye neza ngo irashobora kurondoka itarengeje amezi 9 ikavyara hagati y'ibibuguru 10 na 22. Iyo ni uruvyaro rwa mbere ifise ku mezi 9 gushika ku mwaka yimye. Murabona ko yashoboye kuvyara ibibuguru 10 kandi ari vya mbere. Rero mu vyerekeye irondoka nuko ingurube ibisanzwe ivyara haciye amezi 3 indwi 3 n'imisi 3 bisigura n'amezi 4. Hanyuma ikindi gitandukanye twoshobora kumenya nuko ingurube akenshi aho ivyariye siho duca tushira ibibugu. Murabona ko ari vyumba bibiri, kimwe kiraha ikindi kiraha inyuma. Ofete rero ziravu iheje kuvyara umunsi wa mbere cyangwa umunsi wa kabiri tuzishira iyo zibwiriza kurara, hanyuma tukaziravayo ziza konka. Niho usanga ingurube ishoboye kuronka umwanya wo guteka. Nubwo muyibona yavyaye ari nto, hariho n'izindi za dufise ishobora kuba zisumvya ngaha, ari yavyaye 18 n'iyavyaye 22. Urumva nta gitangaza kirimo kuba ifise 10 hagati ya 10, 18 na 22 turamaze kuzivukisha.